Perezida Evariste Ndayishimiye haramaze kongera gutangaza ndetse no gushimangira yuko atazahirahira yugurura imipaka rero isanzwe iramuhuza n'igihugu c'abanyi c'u Rwanda mu gihe rutari rwamuhereza rero bamwe mu bagize uruhara mu gutembagaza ubutegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza nk'uko amakuru yoma aradushikira. Evariste Ndayishimiye yongeye gukoresha amajambo akomakomeye cane canke amajambo akakaye mu gusozera uyu mwaka wa 2020 by'umwariko na kane twamaze gusozera twatanguye 2025 mukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi arashimangira ndetse agakomeza kugenda yagiriza igihugu c'abanyi c'u Rwanda agashimangira yuko rero cyo cyaragize uruhara mu gucumbikira bamwe rero mu bagize uruhara rero mu kugerageza gutembagaza canke gukora ikudeta ku muhisi Petero Nkurunziza yahoze aratwara igihugu c'u Burundi ndetse akiyongeraho kuba by'umwariko uyu mutegetsi yagiriza igihugu c'abanyi c'u Rwanda kuba rero kigira cyaragize uruhara mu kugerageza by'umwariko gufatikanya n'umuhari wa Red Tabara mu kugaba ibitero mu gihugu c'u Burundi canga se kubahereza inzira. Icyakora witegereje neza ibyama biratangazwa canga se ibyagaragaye by'umwariko biragaragaza neza yuko nubundi abo basoda b'abaroberi babarirwa mu muhari nyine w'abaroberi waraditaba rusanzwe uragwanya uburundi nkuko byoma bigaragara cange nkuko byoma biratangazwa baba baranyuze mu bice bijye bitandukanye cane ku butaka bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Perezida Evariste Ndayishimiye by'umwariko mu ntango z'uyu mwaka twasozeye nibwo rero yugaye imipaka imuhuza n'igihugu c'abanyi c'u Rwanda mu nyuma iyo kuba iby'umwariko ravuze ko agiye gukingira abana b'abarundi kugira ngo badakomeza kugenda baricwa. Kugeza ubu rero by'umwariko Uburundi bwarakomeje kugenda by'umwariko bwikwegera ibibazo bijye bitandukanye ko gutuma amahera mva makungu abura gufunga imigenderanire by'umwariko n'igihugu c'abanyi c'u Rwanda kandi abarundi bararonkagayo byinshi cyane bijye bitandukanye bamwe bakarungikayo ibicuruzwa abandi bakabizana nga mu Burundi bavuye mu Rwanda. Kugeza ubu rero biravuga ko Evariste Ndayishimiye amaze no gushyiraho itsinda ry'abantu baremere cyane biganjemo abasoda bajejwe gucungera imipaka yose aho noneho hongeye kwihanizwa abanyagihugu benshi baba bagerageza kujabuka urubibe binjira mu gihugu c'abanyi c'u Rwanda nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Ibi kandi biriko biragendana n'imyiteguro y'amatora yimirijwe nga mu Burundi mu Burundi bariko by'umwariko baritegura amatora aremereye cyane amatora y'abashinga amateka ndetse na nyenguruza amateka agiye gutangura muri uyu mwaka wa 2024 mu mwaka wa 2025 nkuko byoma bigaragara cange nkuko amakuru yama aradushikira cange aradusumira. Ariko nanone by'umwariko ko afise ubwoba bwa bamwe mu matavuga rumwe rero n'umugambwe uri ku butegetsi uzwi nka CNDD-FDD muri rusange. CNDD-FDD irakomeje kugenda by'umwariko iratinya bamwe rero by'umwariko mu bategerezwa by'umwariko cane by'umwariko nkuko amakuru yama aradusumira canga se mu makuru yama aratugeraho by'umwariko hari amakuru avuga yuko by'umwariko bamwe rero by'umwariko mu babarizwa mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bakomeje kugenda baratera ubwoba CNDD-FDD. Amakuru yihuta adafise ivumbi by'umwariko aravuga yuko urunani rwabagwankiwe kuja mu matora yimirijwe mu gihugu kazoza kuri urunani nakaye nkuko amakuru yama aradusumira. Urunani rw'imigambwe urunani Burundi bwa bose rwaraye rukwere by'umwariko ku rutonde by'umwariko ku ntonde zabitegurira amatora yimirije kuba rero by'umwariko mu rwego rw'igihugu amatora azotogwamo rero abajenama ba makomine by'umwariko n'abashinga amateka. Ibyo bigaragarira by'umwariko ku ntonde zaraye zishizwe ahabona n'umugwi ujejwe gutegura ndetse no gutunganya amatora nkuko amakuru yamara dusumira Burundi Seni ejo hahise hari kwigenekerezo rya 31 Kigarama 2024 nkuko byuma bigaragara kuri izo ntonde urunani Burundi bwa bose rukaba rutemerewe kuzitoza nkuko amakuru yama aradushikira cange nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Hari bamwe rero by'umwariko bagaragaza ko ari ugukomeza gutinya ndetse by'umwariko no kutizera Honorable Agathon Rwasa. Uyu nguyu yamaze gushimangira ndetse no kwerekana neza ko azitoreza ikibanza cy'umukuru w'igihugu binyuze muri urunani Burundi bwa bose. Hari amakuru ashimangira ko by'umwariko Evariste Ndayishimiye akomeje kugira ubwoba bwinshi cyane mu nyuma yuko yaba yarabwiwe yuko by'umwariko ashobora kuzitozanya ikibanza cy'umukuru w'igihugu n'uwo mushinga amateka bigaca biramukwegera kuba yotakaza ubutegetsi nga mu Burundi.
Ndabaha ikaze mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu batwumviriza mwerere mu bice bigiye bitandukanye, twizere ko mumeze neza kandi muri amahoro. Turabaha ikaze mwese abatwumviriza, cyane cyane abatwumviriza bari mu gihugu cyacu ciza c'u Burundi. Turabahaye ikaze kandi turabaramukije, tunabifuriza kugira intango nziza z'uyu mwaka 2025. Witeka abahizagiye cyange kandi azabahi kuronka ibyiza byose mwifuza. Ndabaha ikaze abatwumviriza bari mu karere k'ibiyaga binini, abari ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'andi hose. Mwese turabahaye ikaze. Nimba ubwa mbere ushitse ngaha, pisonda kwanditse sabone kugira ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu bane natwe 5 kuri 5. Ikaze kuri mwese, munyemerere amakuru n'ibiganiro byacu tuyatangurire by'umwariko muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi, ahakomeje kugenda haravugwa byinshi bigiye bitandukanye. Guhera mu ntangiriro za 2024 Burundi bwarakomeje kugenda by'umwariko bugirana amatati n'igihugu cy'ubanyi c'u Rwanda, kujyo rero hari n'abasesenguzi bavuze yuko bishobora kuzoteza ingwano hagati y'ibihugu byombi. Mu nyuma y'uko rero byakomezaga guca birarebana ayingwe nk'uko byoma bigaragara, amakuru yihuta adafise ivumbi akomeza kugenda aradusumira canke akomeza kugenda aratugeraho, akaba akomeza kugenda yerekana yuko ngaha mu Burundi perezida w'igihugu cacu ciza c'u Burundi nyene Evariste Ndayishimiye yakomeje gushimangira ko adateze kugurura imipaka imuhuza n'igihugu c'ubanyi c'u Rwanda, ariko bikaba bivuga yuko rero mu ntango z'uyu mwaka by'umwariko twatanguye 2025 hakizweho ingamba ziremere cane, ingamba zo kongera gucungera iyo mipaka ku buryo buremere cane, mu gihe bivuga ko rero by'umwariko ibiganiro by'abategetsi ku mpande zombi haba Burundi ndetse n'igihugu c'ubanyi c'u Rwanda bigiye gutangura kugira ngo barabera hamwe rero ingene bashobora guca bugurura iyi mipaka nk'uko byoma bigaragara. Bibaye mu gihe kwigenekerezo ry'umunani Kigarama 2024 aribwo perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye by'umwariko yatangaje ko atazigera yugurura imipaka rero ihuza igihugu ciwe ndetse n'igihugu c'ubanyi c'u Rwanda, mu gihe rutaramuha rero abagerageje gutembagaza ubutegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza warongoye igihugu c'u Burundi nk'uko byoma bigaragara. Ibijyanye n'umubano w'u Rwanda ndetse n'u Burundi, perezida Evariste Ndayishimiye ibigendanye n'umubano w'u Rwanda ndetse n'u Burundi, Evariste Ndayishimiye yarabigeretseho icyo gihe muri kiganiro yegeranye na TV5 Mode, televiziyo isanzwe irakorera by'umwihariko mu gihugu c'Ubufaransa nk'uko byoma biragaragara. Yaravuze ko mu mwaka 2020 by'umwihariko yarafashe icyemezo cyo gufungura imipaka mu gushaka kugaragaza ko afise rero ubushake bwo kuzahura umubano w'u Rwanda ndetse n'u Burundi wari umaze igihe utifashe neza cyane. Ati muri 2020 by'umwihariko narashakaga kwerekana ubushake mfise mfungura imipaka rero tujya mu biganiro, twarahuye turaganira kandi by'umwihariko twarabyumvikanyeho neza kuko byoma bigaragara. Hari amatsinda ya tekinike rero yarahuye inshuro zirenga 5 kandi bakabyumvikanaho, ariko kandi iyo migeze by'umwihariko kubishyira mu bikorwa rero niho rero bigorana bigaca biraba ikibazo ciremere cyane. Hari amakuru avuga yuko by'umwihariko Richard James Kabarebe rero mu byajejwe by'umwihariko harimo by'umwihariko ibigendanye n'ikibazo c'u Burundi ndetse n'u Rwanda, yarasiguye yuko by'umwihariko u Rwanda rwemera kuzotanga bamwe rero mu bahungiye mu gihugu c'u Rwanda bagize uruhare mu kugerageza iyo coup d'etat y'umuhisi Petero Nkurunziza, ariko bashimangira ko badashobora kuzobatanga mu gihe hatazaba habonetse abishingizi cyangwa ngo habe hatabonetse ikindi gihugu coba kirabatanze. Perezida Evariste Ndayishimiye aratangaje ibingibi rero mu gihe u Rwanda rumaze igihe rero rugaragaza ko witeguye koherereza u Burundi nyine abagerageje gukura Petero Nkurunziza ku butegetsi muri 2015 mu gihe haboneka uruhande rubishingira nk'uko byama biratangazwa. Umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane ujejwe ubufatanye n'akarere, General Richard James Kabarebe by'umwihariko araherutse gutangaza ko u Rwanda rugifise rero aba Barundi kandi ko by'umwihariko rwasobanuriye u Burundi imbogamizi iri rero mu kubahereza atamwishingizi bafise. Ati twarabashyize hehe, ati turabafise by'umwihariko twabashyikiriza u Burundi burabizi by'umwihariko twanabiganiriyeho n'uburyo rero twabashyikiriza, ntabwo rero wakohereza abantu utijejwe ko rero ikizobabaho cyose uzakibazwa aho niho turi cyangwa ubwo nibwo ruhande duhagazeho.
Guverinoma y'u Rwanda yasozeye umwaka isobanuye ko rero ariko aba barundi bari mu nshingano z'ishami ry'umuryango w'abibumbye rijejwe impunzi HCR kuko rero ari impunzi, ikagaragaza ko rero ibaye ibohereje Uburundi by'umwariko hakagira ikibi rero kibabaho ari byo rero ariyo rero by'umwariko yobabazwa. General Tadi James Kabarebe by'umwariko yaragaragaje ko guverinoma y'u Rwanda ikeneye uruhande rwa gatatu rwemera kubishingira bakoherezwa mu izina ryarwo mu buryo rero baramutse bagira ikibazo i Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi u Rwanda rutaca rurabibazwa nkuko byo bigaragara. Yaragize ati rero turabahaye yarageze ati rero tubaye twamarwa by'umwariko impungenge uruhande rwa gatatu cyangwa se undi agatanga abagerageje gukura ubutegetsi bw'u Burundi by'umwariko ibyo biroshe cyane yuko natwe twoca turabatanga. Muri iki kiganiro President Evariste Ndayishimiye kandi yarumvikanye avuga ko hari abantu bava mu Rwanda bagiye kugerageza guhungabanya umutekano w'igihugu ciwe nkuko yama yarabitangarije TV5 Mode. Ibi byaratumye rero by'umwariko u Burundi mu ntango z'uyu mwaka bivuga ko rero hashyizweho by'umwariko itsinda remere cyane ry'abajejwe umutekano bazi gukoresha ubuhinga bwa none mu gucungera imipaka ndetse yakiyongeraho by'umwariko n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye nkuko amakuru yama aradushikira canke aradusumira. Bivugwa yuko kandi amakuru atari make, amakuru yihuta cyane akomeza kugenda aradusumira canke akomeza kugenda aratugeraho, akaba akomeza kugenda arashimangira ndetse aranerekana neza yuko ngaha muri kino gihugu cacu ciza by'umwariko cy'u Burundi imipaka yongeye gushyirwaho by'umwariko akadomo karemere cyane ndetse yongeye gucungirwa umutekano n'abasoda bafise ibikoresho biremere cyane. Bwana Evariste Ndayishimiye ati ubwo bangaga rero by'umwariko kuduhereza abo bagerageje guhirika ubutegetsi baragize uruhare mu iterabwoba mu Burundi, baragiye batera baturutse mu Rwanda bica abantu ndetse n'ibindi byaha bigiye bitandukanye by'iterabwoba baturukaga mu Rwanda by'umwariko babitegurirwa mu gihugu cibanyi cy'u Rwanda no Rwanda rubatoza kugira ngo rero by'umwariko dutange umutekano ku banyagihugu b'u Burundi. Byarabaye ngombwa rero ko twugara imipaka kugeza ubwo Rwanda ruzagaragaza ubushake ku masezerano twemeranyijeho umunsi bazaduhereza abo bagerageje guhirika ubutegetsi tuzogurura imipaka tugiye by'umwariko kubakira ikomeze gufungura nkuko byoma bigaragara. Aya majambo ya President Evariste Ndayishimiye ajya gusa nayo n'ubundi nayo by'umwariko yatangaje ubwo umuhari wa Reditabara by'umwariko wagabaga ibitero mu Burundi mu ntangura za 2024 ibyabaye intandaro yo kugara imipaka. Nibirego byamaganiwe kure by'umwariko n'u Rwanda ruvuga ko atanyungu rufise mu guhungabanya umutekano u Burundi. Muri Gashyantare 2024 rero umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Madamu Yolande Makoro we yaragaragaje ko kuba rero u Burundi bwarafashe icemezo cyo gufunga imipaka yabwo n'u Rwanda bifitanye rero isano n'igisebo iki gihugu cagize mu nyuma yo gufuciriza abasirikare mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ati iki ni ikintu cyabyaye by'umwariko cyabyawe by'umwariko nibiri kubera muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Urabizi ko hari ingabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba zari zoherejwe burasirazuba bwa Kongo gufasha by'umwariko kugarukana amahoro hagenewe by'umwariko ku biganiro by'i Rwanda. Ingabo z'u Burundi by'umwariko nazo zari zoherejwe by'umwariko burasirazuba bwa Kongo. Ati turabizi ko rero abasirikare b'u Burundi bafatanyaga n'ingabo za Kongo by'umwariko mu kugwanya imihari yitwaje ibigwanisho by'umwariko M23. Ibi ntabwo ari ibintu rero byari biri muri gahunda y'ingabo za East African Community. Yarakomeje asigura ko rero abasirikare b'u Burundi bapfiriye muri burasirazuba bwa Kongo. Rero iyo niyo yabaye inkomoko y'ikimwaro rero cy'u Burundi kubera ko rero bari barenze manda yabo bibagiraho ingaruka. Imwe rero mu mpamvu yuko rero gufunga imipaka ni ugutwikira ibikorwa by'ingabo z'u Burundi muri burasirazuba bwa RDC. Madamu Yolande Makoro kandi yaranavuze ko ntacyo u Rwanda rupfana n'ibikorwa bya Reditabara.
ati nta kuri by'umwihariko na gutoya kuri muri ibyo, nta ruhare dufise rero mu bikorwa bya Red Tabara, ni umuhari ukorera rero muri Kivu y'amajyepfo, mu majyepfo ashyira urasirazuba bwa RDC, ntabwo ari mu Rwanda, ntabwo ufashwa n'u Rwanda, nta ruhare tubifisemo. Abarundi barakwiriye by'umwihariko guhangana n'iki kibazo ku giti cabo RDC na EDC, aho rero kugerageza kuzana u Rwanda mu bintu bitatureba. Yarakomeje avuga ko kuba rero u Rwanda n'u Burundi bitabanye neza ari ibintu bihangayikishije, kuko rero ibihugu byombi bifise byinshi bibihuza canke bihuriyeho muri rusange. Abakurikiranira hafi politike y'u Burundi ndetse na Kongo ndetse no mu karere k'ibiyaga binini ntibarya umunwa mu kugaragaza neza yuko by'umwihariko Burundi na Kongo byamaze gucana bishyira hamwe rero kugira bafatanye, cyangwa se by'umwihariko kugira ngo barabira hamwe rero ingene bashobora gukomeza by'umwihariko guharabika igihugu cy'abanyi cy'u Rwanda. Kugeza ubu u Rwanda biravugwa yuko rero rwarafashe ingamba ziremereye cyane ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, nk'uko bizoma bigaragara canke nk'uko amakuru yama aradusumira. U Rwanda rwaramaze gufata ingamba ziremereye cyane by'umwihariko ingamba by'umwihariko zigendanye by'umwihariko no gucungera umutekano uremereye cyane ku mipaka yabo ibahuza n'igihugu cy'abanyi ca Kongo. Ni mu gihe Kongo rero by'umwihariko ikunze kugenda ifatanya by'umwihariko n'imihari itandukanye yiganjemo iyakoze uhonyabwoko mu Rwanda mu mwaka w'1994, ibyatumye u Rwanda rushimangira ko rwiteguye by'umwihariko kuzohangana n'ibikorwa ibyo ari byo byose bishobora kuzoturuka muri Kongo birahungabanya umutekano. Mu nyuma y'uko bihagaze gutyo rero by'umwihariko ntawe uramenya niba rero ku ruhande rw'u Burundi naho rero u Rwanda rutaba rwarafashe ingamba ziremereye cyane. Ibi nabyo nta wabitsindaho mu gihe u Burundi bwama buravugwaho by'umwihariko mu bikorwa bigiye bitandukanye, cyane ibikorwa bigendanye by'umwihariko cyane ibikorwa by'umwihariko bigendanye no gukorana n'imihari igiye itandukanye yiganjemo by'umwihariko iyo muri FDL ndetse na FRN, yiganjemo iyagize uruhara by'umwihariko mu kugerageza by'umwihariko ndetse no mu kugerageza kugaba ibitero mu Rwanda, ndetse hakiyongeraho kuba by'umwihariko baragize uruhara ruremere cyane mu bikorwa bigiye bitandukanye, cyane ibikorwa bigendanye by'umwihariko no gukora jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994. Dukomeze n'amakuru akomeje kugenda aravugwa mu gihe mu Burundi hama haratangazwa ibigendanye n'amatora ku makuru mashasha canke bishasha ku bigendanye n'amatora yimirijwe by'umwihariko. Hari amakuru ashimangira ko urunani rwankiwe kuja mu matora yimirije mu gihugu nk'uko byoma bigaragara. Urunani rw'imigambwe, urunani Burundi bwa bose rwaraye rukoye rero ku rutonde ku ntonde z'abitegurira amatora yimirije kuba rero ku rwego rw'igihugu amatora azotorwamo abajenama ndetse n'amakomine n'abashinga amateka. Ibyo biragaragarira ku ntonde rero zaraye zishyizwe ahabona n'umugujejwe gutegura no gutunganya amatora Burundi Seni ejo hahise ku igerekerezo rya 31 Kigarama 2024. Kuri izo ntonde urunani Burundi bwa bose rero rukaba rutemerewe kuzitoza nk'uko byoma bigaragara. Amakuru tumaze gutohoza yemeza ko rero izo ntonde z'urwo runani zitemejwe, kuko rero by'umwihariko zagaragaye ko by'umwihariko amwe rero mu mazina y'abanywanyi b'umugambwe SNL harimo rero abashinga amateka begamiye umushinga amateka Honorable Agathon Rwasa. Aha rero nta uzi kazoza kuri runani mu gihe rero byagaragaye ko rwamaze gukumirwa muri ayo matora yimirije. Icyo bikoze rero byerekana ko rero umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi utifuza by'umwihariko uwundi muntu by'umwihariko afise ingufu ashobora kuza ahiganwa nabo nk'uko byoma bigaragara. Twibutse ko by'umwihariko urwo runani Burundi rwa bose rwari rwaramenyesheje ku mugaragaro ko rero ruvutse ku igerekerezo rya 13 Kigarama 2024, akaba ari urunani by'umwihariko ruhikiyemo imigambwe ine rero igiye itandukanye irimo Frodebu, Kodebu, Fides ndetse na CNDD. Mu nyuma by'umwihariko ku igenekerezo rya 17 Kigarama 2024, umushikiranganje w'intwaro yo hagati rero mu gihugu n'umutekano Marite Niteretse akaba ari yemeje urwo runani ko rwemerewe by'umwihariko imbere
imbere y'amategeko. Aha twokwibutsa kandi ko mu gihe himirijwe amatora muri uno mwaka wa 2025 iyo migambwe yari yaramenyesheje ko rero yashimye kuja hamwe rero kugira ibogore by'umwareka igihugu kigeze habi, kuko rero mu Burundi ibya politike n'imibano bitifashe neza, bikaba rero barangwa n'ingorane nyinshi cyane, nk'uko amakuru yoma aradusumira cange aratugeraho. Benshi barakomeje kugenda bibaza by'umwareka amaherezo y'ibigendanye n'urunani Burundi bwa bose, ibikomeje gutuma benshi bibaza niba koko bishobora kuzatanga umusaruro canga se bashobora gukomeza kwangirwa. Mbashimire abanywanyi ibiganiro byacu, dusubire mu masaha ari imbere turabira hamwe andi makuru akomeje kugenda aravugwa.